Media TV. Sabaut Media TV. We keep to progress. Kuki wavyemeye Mana nyagasani ivy'akababaro onyibi ni kuki wavyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza Mana ni kuki wavyemeye iyo nibutse ijoro ry'imiborogo iyo wemeye ko yuko abacu batuvamwo je bintera kwibaza ni kuki nyagasani Misi Erika asezeye isi. Yes, bakunzi ba Sabaut Media TV, inkuru y'umubabaro, inkuru y'agahinda ku barundi, abarundi kazi muri music, muri industry ya 257. Inkuru yo muri kano kanya itarakoza amaguru hasi y'umubabaro nuko umwigeme azwi ku izina rya Miss Erika, mwamenye cyane nk'umuririmbyikazi wo mu gihugu cacu cy'u Burundi, umwanditsi mwiza w'indirimbo Mon Amour n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Umwe mu bigeme yahoze yubakanye n'umuririmbyi Sarji, muramuzi cyane ku bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Miss Erika ni umuririmbyikazi yariko aravyitwaramo neza cyane gose muri industry ya 2-5, ndetse akaba ari numwe mu bigeme wabona neza yuko bari ku muvuduko kugira ngo ibendera ry'igihugu risamirane hirya no hino mu makungu biciye muri music. Miss Erika numwe mu bantu bashoboye gukorana indirimbo na Double J kuva muri Billman Boys yitwa Ruzonsaza, umwanditsi w'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, umwanditsi w'indirimbo Mon Amour, umwanditsi w'indirimbo In My Heart featuring Sadbi, umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane gose zigiye zitandukanye, ariko muri kano kanya akaba ahejeje kuryamira ukuboko ukw'abagabo. Ni inkuru novuga neza na neza yuko iri kirasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ibinyamakuru byinshi biriko bigenda vyandika yuko uno muririmbyikazi wacu ahejeje kwitaba Imana. Agahinda ku barundi n'abarundi kazi, aba diaspora ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bakunda imiziki ya Miss Erika canke impano yuno mwigeme. Uyu mwanya rero akaba yamaze gushengera ibwami. Ni inkuru novuga neza yuko twashoboye kubona ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, ariko tukaba tutarashobora kumenya neza na neza igishoboye kwica uno muririmbyikazi wacu. Nka nteranje imbere yagize ati inkuru mbi idushikiriye muri kano kanya nuko muririmbyikazi Miss Erika 257 ahejeje kwitaba Imana. Miss Erika ni umwe mu baririmbyikazi bamenyekanye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse akaba yarigeze kuba yubatse rumwe n'umuririmbyi Sarji. Umwe mu bagenzi b'umushinga ntaye wiwe twabajije ivy'inkuru ko ariyo yagize ati mu minsi heze igihe we n'umushinga ntaye wiwe bariko barategura ibatisimu ry'umwana wabo mu muhungu, niho Miss Erika yaciye yinjira ibitaro vya Bumelek, akaba ari naho yacikaniye. Yamara nubwo Miss Erika yinjiye ibitaro, inkuru yo kugwara kwiwe ntiyigeze imenyekana nk'umuririmbyi. Imana imwakire mu bwami bwayo. Tubibutse ko asize abana babiri b'abahungu. Bakunzi ba Sabaut Media TV, iyi ni inkuru uko biri kose tukiriko turabatohoreza. Mu kanya gatonya tugoma tubabwire uburyo Miss Erika ninde, yakoze iki, yari yubatse gute, byari imeze gute. Ubuzima bwa Miss Erika ni kuri Sabaut Media TV. Shona kuri subscribe, share na comment. Twifuriza uburuhukiro bwiza no muririmbyikazi wacu, ariko kandi bitubere icitegerezo cyo gutegura ejo hacu hazoja canke inzira yacu izoza. Umuryango wa Sabaut Media TV urihanganishije umuryango wa Miss Erika, abana biwe n'umushinga ntawe wiwe, n'abaririmbyi bose, umuryango w'abaririmbyi b'abarundi ndetse n'abaririmbyi b'abarundi basanzwe bari hirya no hino makungu, aba diaspora n'abandi bagiye batandukanye. MC Ivan mutima w'Uburundi, tumira amateka gatonya tubazanire
ubuzima bwa Miss Erika kuva akiri umwana gushika agere ahageze ndetse gushika yitaba Imana. Ciao ciao.